kurungika abakwije imyaka yo kuja mu zabukuru kuja mu karuhuko ngo yakiranywe ugweze mw'ishirahamwe Association de lutte contre le chômage et la torture Alishoto mu ncamake y'igifaransa. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa na Vianney Ndayisaba muhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu muri iryo shirahamwe. Hari mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru aho yashikirije ko abakiri bato bashomereye bashobora kuzoca rero baharonkera ubuzi kuko ngo baba bagifise amaraso mashasha. Aha rero agasaba ko itangwa ry'akazi ryoba ku mugaragaro kuko ngo harimwo akamwana wa mama n'ibiturire vyinshi. Reka tumwumvirize. Ishama Alishoto ryarumvise ryarabonye ingingo yasohotse ku itariki 11 ryabonye ingingo yasohotse isohowe n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi isohoka ku itariki 9 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Iyo ngingo yasohotse ivuga yuko isaba yuko abantu bose bafise imyaka yo kuja mu karuhuko kabukuru uvuga bageze kuva mu mabanga bakaja mu kabukuru b'abakozi ba leta bogenda. Iyo ngingo kandi igahagarika n'abantu bakuje imyaka baja mu zabukuru kubandanya basaba kongerwa kubandanya akazi. Tumaze kubona iyo ngingo nko mw'ishirahamwe rigwanya ihohoterwa yakiremwa muntu ikongera kurwanya ubushomeri mu Burundi, twabonye yuko iyi ngingo twege twayikengurutse kandi twayishime cyane kuko ni ingingo nziza mu iterambere ry'igihugu kandi ikaba n'ingingo nziza mu kurwanya ubushomeri cyane cyane ku bajene mu kubaronsa ubuzi biciye mu kubaronsa ubuzi kuko twamaze kumenya yuko iyi ngingo imaze gufatwa imaze kwerekana yuko hariho ibibanza bishika 4,000 vyahora bigiye kuboneka bigiye kuba biri vaka cyo no kwitwa vaka bigiye kuronka kuja mu makozi bashasha. Rero nka twebwe tuvuga yuko twayishima kuko urumva yuko hari ugwaruka rwo Burundi rugiye kuronka akazi ataheruke kandi ituma tuyishima. Turamaze gutaraho yuko kandi uko ata muntu igihugu cyose ibihugu byose byateye imbere bikashika kure byateje imbere n'ugwaruka n'abantu bakiri bato. Nta muntu akuze yateje imbere igihugu. Rero twovuga yuko abavyeyi bacu bafise imyaka 60 kuduga barakora muri leta mu shingano bitandukanye bo kwiyakira bakavyumva kandi bakabitahura kuko bumve yuko hari kiringo umuntu aje mu mabanga y'igihugu hakaga n'ikindi kiringo abisa abandi kuko yamara utahura yuko hari imyaka umuntu abashoboye n'indi myaka abageze yuko aja gutungwa n'utwo yarondeye. Nyaburya mu Kirundi basokuru yamaze yuko inkono zo kwishimiza mu busaza uyica ukiri muto kandi ikituma tuyishima kandi uno munsi agiye kwinjira mu kazi ka leta ahahora abantu bakuze bamaze kuba bamagoyagi abantu bafise inguvu. Ubu rero turize yuko n'igihugu mu bushikanje bitandukanye bica gutera imbere. Aho ro mugabo turafise amakenga je tumaze tuvuga ati ingo turayishima ni nziza mugabo hari n'ivyo dusaba byoca bikorwa ku ruhande rw'iyongingo kugira ngo bibandaye bigenda neza. Ibintu tumaze imisi tubona mu gutanga akazi kesho ubu hari ibintu twabonye bishika 6 vyisungwa tuvuga twe tugwanya gose tugomba kugwanya mu gusubiriza abantu habemwo ingeno vuga intware bereye nihajemwo amanyanga aho maze tubona imisi ko hari ibintu 2 tumaze imisi tubona mu gutanga ubuze mu Burundi. Icyambere harimo kubanza nyimba ari umufasha umwige mu mu akazi haro biko turabona tubivuga byo kubanza kugomba kuryamana n'abatanga akazi. Hakaba n'ikindi ko kwita igiturire umuntu kamutuma ati gihende warazanya kanyana hari umugezo tumaze mu minsi ngo warazanya kanyana agaka. Hakaba n'iyindi ikindi kintu bakunda gukoresha mu tanguzi tumaze imisi tubona badakaza abantu babishoboye ngo kwishikana. Akabani nabo bakavuga ngo guca mu namashingiro ibindi navyo ahandi bacha bavuga nabo ngo guca mu iparo ngo arubiswa na paroisse. Ahandi nabo bakavuga ngo ninda kurungitse no kuvuga pare wawe yakurungitse. Ahandi nabo bacha bavuga ngo mu vyaranje muramwanje. Ivyo rero ntumbero y'abantu ibibanza bibonetse kandi turashima turifuza yuko ibi tudondaguye byaba mu vyaranje guca mu paroisse kwishikana n'ibi bica kuri umuntu akazabanza kugusambana gushurashura byo hagarara ahubwo
hakabaho umugwi twifuza ko umugwi wigenga kandi utegamiye ubushikiranganje nabo uko bashikira ubushikiranganje bwinshi tubyizeye kuko turamaze kubona yuko hariho benshi baguma baja muri retraite mu karuko kabo za bukuru muga ntumenya ukuntu umuntu yabasubiriye benshi usanga ari mu vyara umushikiranganje ushanga ari mu vyara mwene w'umuyobozi mukuru kanaka n'akantu kakanywa babo bakura mu ibanga abandi nabo bagaca bakoresha ikibazo ico kibazo tucita amanyanga tucitwa fraude kuko ico kibazo bakoresha sico ko baronda abantu 10 hagakora ijana aho 10 babazwi baba bahari ni formality kuko n'amanota bafisha keshi saba barose kuko ikibabaje yuko ntiberekana n'ukuntu bakosoye ntiberekana n'amanota bakaramu umwese yarose tureke noneho nabo yerekana benshi barakibibira turabizi barakibira bagenda kuyikora gifise kuko turazi ko nako nkuriribwa sino bitakubivuga mugabo nimba twobikora kujya dukora exeta cyaye ko nkuru abaza gukora ikibazo bagitora bakugaranwa n'abagikoresha akabugaranywa bakazosubira inyuma ikibazo giheze naho nyine bashira ko mazina nimero twokuta nimero de référence atamenya identification y'umuntu aho ico jewe tumva yuko muri eshoto turasaba yuko ico kintu cyo baciza muri ya ntwari bereye mukuru yego aravuga acha turashigira cyane ngaho bigenze nk'uko ikiri twege mugabo dushika yuko ivyo byo koresha ibibazo bitohaba kuko bituma habamo amanyanga meshi nakamura mama hoshigwa imbere imyaka umuntu amaze mu bushomeri turasavye turasavye yuko leta yo kwiyumvira kandi ikibazo gira basubiza abantu cyofatwa mu minwe n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere twaro umwizero hagacashigwaho abadepoza mu bibazo bitandukanye amadose bakayazana bagacaraba umuntu yarose diplome ubwa mbere nyimba arondera wiza amategeko kakarondera nyimba yondo muniza amategeko kaminuza bagaca baraba mu diplome umuntu hejeje nyimba ha depoje abantu ijana hakarimo waheje 2005 umwaka wa 2005 hakaba waheje mwaka 2022 nibahe umwaka wa 2025 kuko bafite meme diplome imwe kandi leta bose razemera nyimba arondera wize ibyo kwigisha nka Europe amashi 12 kwiga ubwigisha niba umuntu hejeje mu mwaka wa 2022 cyangwa 2022 mu gihe hari umuntu hejeje mu 2004 kuko no hari amanyanga kuko babigize uko abajene bose baca biyumvirwa bakaca gwiyumva duca ruja muri wa mugambi w'iterambere y'amakoperative babigisha bakiteza imbere bavuga ati ninashikirwa aho ninashikirwa jewe nagira amahirwe kazoshikirwa imyaka itarakwira ndohanjayo mugabo no munsi bikemeze ngo kuca mu paroisse mu muvyara wanje bikemeza ati ndaza kuvugana na deje twiryamane ce ndonka nta mujena roja mu iterambere ntaroja mu koperative ahubwo baruguma biruka batanga ibiturire nyimba tuye mu ntumbero nziza yo guteza imbere igihugu cyane nk'uko umukuru bivuga duciye kugwaruka dushira imbere ancienneté uburambe mu bushomeri badepoza aho urose aronka shikirwa hamaje kuri rutonde rw'abarindiriye baze barashikirwa iki nacyo tutemera neza iki cyo vuga ngo aho umikome ruvukamo mu ntara ruvukamo bijya nugo nikumirana cyari bikumira rishingiye ku makomine mu burere hashitoje cyo kwitwa regionalisme kuko mu Burundi ndibaza yuko umurundi wese ibyo shingo y'ubundi remera yuko umurundi aba ugataka ko Burundi ahashatse akakura akarangwa n'imigambi kakarorero uvuze ngo umuyavuka hari umukobwa usanga yavutse mu Ruyiki agacaza umugabo karutse nukuvuga iyubatse karutse umushomeri yego arashomere akeka nk'akazi hagombye gutanga ubwigisha yabwize nukuvuga acava karutse asubira wabo mu Ruyigi urumva yuko ivyo bintu bitabaho umurundi wese aho yegereye abona hamworohewe nyine nashiraho dose yiwe niba asanga basuye bagasanga niwe afise uburambe imyaka myinshi mu bushomeri nta kuraba intara no Burundi gusa twara nationalite ndibazo gusa hama bamuhe akazi twene jo mndasho tunumva ari uko twege ariho eco kintu ca mbere tushiki kandi kinasho ntumbera cyo yafashe tugomba kugwanya ibi byo gutakaza bicyo manyanga twe turafisa karorero twege twageze twako turakwikirana nko muri obaha mu mwaka wahera beme muza 2020 baratanze akazi ku bantu benshi hariho ahantu bagize bamanika yuko bakeneye abakozi cyo bitwa appel d'offre de candidature
mugabo harageze igihe basohora amaliste ba preselectionné ugasanga ibibanza hari ibibanza bamanitse abantu bashizeko muga tugiye kuraba buke hageze abantu ko batanga urubuzi twage tubona abantu basinya twage tumenye yuko hari abantu basinya amakontra muga ivyo bibanza byagumye bigaragara n'ivyo bibazo babikoreye he biratweka yuko hari abantu baba bitsa ahantu ati ntiyugura akora kubera bwo ati urungiswe nande warungiswe hehe ngo wace mu paroisse ibintu nk'ivyo canke usangana akango duhuriye hehe sinze twaryamanye ivyo rero ndibaza yuko byohagara tukagenda muri ya ntwari bereye umukuru avuga twese twagenderako kandi dufate kuri ibibanza nyiri ibintu twaba tubone ko karorero nyimba abo bantu ni byiza ko bagenda bavye bacimi bavyumvi baveho kandi ntibwo bagirane ngo harabaye amasezerano narumvise amasendika y'abakozi ariko aravuga ngo hari amasezerano bagiraniye ngo leta ciba barongika oya amasezerano muga twisunga itegeko ko hariho inama shikiranganje yarakoranye yigico kibazo mu gihe inama shikiranganje akora itariki 20 kwezi kw'indwi 2022 ivuga yuko yarategetse yuko bo kwinza abakozi bashasha abantu bose bakwije imyaka uja mu garuko zabukuru bataha kandi ibyo kongera abakozi bihagarara tuvyubahirize kandi nivyiza turunde abajere mugabo bice muri norme nziza